Ndabaramukije mwese. Uyu munsi ngiye kubasangiza amateka y'imodoka y'ubwiza butangaje kandi zimvye cyane, Rolls Royce. Ariko mwari muzi ko societe Rolls Royce yashinzwe n'umugabo yakuriye mu bukene butagira uko bungana? Henry Royce, umwana yavukiye mu bukene buzora inzara. Ubuzima bumukubita hasi inshuro nyinshi. Aragwa, ariko yanga kuguma hasi. Yaravyutse ahangana nabwo. Harageze igihe mama wiwe ubuzima bwamugoye, maze amugabira uwundi muryango. Ni gute umukene yirirwa umukate ugaragara yashinze societe ubikoresha abantu barenga 500. Ni gute umwana yabuze n'amahero kuja ku ishuri ngo atangure ni wa mbere, yageze ku ndoto zagezwe ko nabake ngaha kwinosi. Mbe mwari muzi ko societe yiwe yayitanguje afise pawundi 200 gusa mu mufuko? Ibi bishoboka gute? Nivyo tugomba turabire hamwe muri no video. Ariko hari ikintu nagomba ndababwire. Nimba bavukanye imbuto, kuko kera hari abantu batubwira ngo bavukanye imbuto, hano hava batware. Ariko nubu bariho n'abantu bavukiye mu miryango ikize, bavutse byose byuzuye. Nagomba nkubwira ko iyi video atari iwawe. Wewe genda urabindi wikorera. Iyi video ni y'abantu bavukiye mu miryango ikenye, ubuzima burabakubita hasi. Henry Royce yavutse mu mwaka w'1863 mu muryango kenye cyane. Se we James na mama we Maria bari babeshejweho n'urusyo. Ariko mu 1867 aka entreprise kabo kari kabatunze karahomvye, maze famille yose yisanga mu ibarabara. Henry yisanze mu mabarabara y'i Londres, maze agira Imana aronka akazi ko gucunga inyoni. Iki gihe yarafise imyaka 4 gusa. Aka kazi karatuma aronka udufaranga two kubaho, maze ubuzima bugakomeza. Umuryango wiwe wari wugarijwe n'ubukene n'amadeni bitagira uko bingana. Ariko ibintu vyagiye kunyuka igihe se wo yitaba Imana. Iki gihe Henry yaramaze imyaka 9 gusa. Aho kuja ku ishuri nk'abandi bana, Henry yakora amasaha 28 kuri 28. Ico gihe yacuruza ibinyamakuru, akongera akagemura amatelegrame, bigatuma aronka udufaranga dukeyi. Mama wiwe ubuzima bwaramunaniye, maze afata icemezo cyo gutanga Henry Royce amuha uwundi muryango, nubwo n'uwo muryango nyene nabo batari bifashe. Henry yafashwe n'ingwara zo gufungura nabi, kuko yafungura umukate gusa babombetse mu mata. Ku myaka 15 gusa Henry yagize amahirwe inasenge amurihira formation mu kigo citwa Great Northern Railway Company. Cyari kigo cyari kijejwe kubaka ibya chemin de fer. Reka mvuge amabarabara y'indarayi. Amaze imyaka 3 gusa inasenge udufaranga twaramuheranye, maze bituma Henry adasubira kuronka financement kuri formation yararimo. Ariko kubera yari umwana aciye ubwenge, yaramaze kumenya byinshi kubijanye n'ubuhinga bwa engineer. Yakoreye ama entreprise menshi, azarabika udufaranga duke duke twamufasha kuri ama formation ku vyigwa vya engineer electrique nko ku mugoroba avuye mu kazi. Ubwenge bwiwe n'ubukerebutsi vyatumye aronka akazi, kuko hageze igihe aronka entreprise imwizera, maze imwangaja nk'umu electricien. Ariko iyo entreprise yakoramwo yarahomvye, maze yugara imiryango mu 1884. Iki gihe Henry yisanze atakaza afise. Ariko ntiyagiye kurondera kandi kazi, ahubwo yahamagaye mugenzi we Ernest Claremont, maze bafatanya urugamba batanguza uruganda rw'iwabo rushasha. Bashinze ku mugaragaro FH Royce and Company mu 1884. Ariko batanguje
umutahe w'amapawundi 200 gusa mu buzima bubishe kandi bugoye bwo gutobika umukanda. Batanguye gusudira utwuma maze batangira guproduiza ama equipement electric amwamwe, harimo sonete electric yatumye batangura kuronka amafaranga. Kubera gukora cyane bakomeje gutera imbere maze bagira naho bakora generateur n'ibindi byuma bihambaye. Mu myaka yakurikiye bari bafise amakomande menshi yabinjiriza ibihumbi byinshi by'amapawundi. Ibintu byari bitangiye kuryoha, ubuzima butangiye kumera neza. Ariko kuri Henry Royce urugamba rwasa naho rutanguye, kuko yari afise indoto gukora imodoka y'igitangaza izohurumbirwa n'abantu benshi, ariko ataraba ari bo bose kuko izobizimbye cyane. Mu mwaka w'1904 yakoze modele ya mbere Royce 10 HP yatangaje umugwizatunga akaba n'umukonesere mu bijanye n'amamodoka Charles Rolls. Baciye bafatanya maze bakora Mark Rolls Royce. Mu mwaka w'1907 modele yabo Rolls Royce Silver Ghost yatwaye igihembo c'imodoka nziza kurusha izindi. Ico gihe urugamba rwabo Rolls Royce rwasa naho rutanguye vya nyavyo. Urupfu rwa giturumbuka rwa Charles Rolls ntigwabujije Henry ukubandanya ahindura yongeza kutuntu kuri uruganda rwabo kugira arugeze aho yari yipfuza kurugeza. Uyu munsi Rolls Royce ni uruganda rukomeye cyane, rufise abakozi barenga ibihumbi 50, rukaba ruhagaze mu mamiriyaridi menshi y'amadolari. Nayo imodoka Rolls Royce ikaba marke y'ikimenyetso c'ubukire kuko itagurwa n'uwari we wese. Iki kikaba ari cyamwa cyo gukora cyane, gutubika umukanda no kugwana n'ubuzima bwari bugoye kuri Henry Royce, gushika naho yabura ivyo gufungura maze akararira umukate ugaragara. Ibi ntibyamuciye intege, ahubwo ubukene n'ubutindi yavukiyemo byamuhaye ingufu, byamuhaye motivation, maze yiha vision, yiha intumbero, maze arakora cyane, akora nk'umusazi kugira agere yo yifuza gushika. Nawe nagomba ndakubwira, nyimba ubona uri mu bukene butagira uko bungana, ukabona ubuzima bwagukubise hasi, byuka ubu bukene bukubere motivation, hanyuma ukore cyane, kandi ndakubwiye ko uzobigerako. Nakoze cyane kubana nanje. Nibi inkuru hari inyigisho gusigiye, ntugende udafyonze hari j'aime canke subscribe. Imana iho umugisha.